Amahoro cyane bavukanyi bene wacu n'abashiki bacu aho muri hose. Aka kanya nifuje kuba turaganira namwe ku bijyanye n'imirire canke ibyo kurya tubonesha amaso, tugura, turima, tukifasha mu buryo bwo kubifungura. Rero ikibazo aho kiri, abantu benshi bibaza yuko gufungura inyama arico gifungurwa ciza cyane, ariko nagira ndakwibutse ko uhereye mu irema Uhoraho ahaye aremye ikiremwa ca mbere ntiyagihaye inyama, ahubwo yakibwiye yuko gikwiye kurya ivyamwa n'uduti twose twama imbuto. Ca wumva yuko batahawe kurya inyama nk'uko tubibona uyu munsi. Narya n'abaganga nabo babidufashamwo bakavuga bati si vyiza kurya inyama imisi yose kuko zononera amagara yacu. Reka twisunge igitabo c'Itanguriro umurongo igice ca mbere umurongo wa 29 haravuze ngo Uhoraho arababwira ati ndabahaye ivyamwa byose byama utubuto biri ku isi yose n'igiti cyose cama ivyamwa birimwo imbuto zavyo bibabere ivyo kurya byanyu. Hano murumvise yuko Adamu nawe amaze kuremwa yahawe kurya ivyamwa byose byama utubuto ku isi hamwe n'igiti cyose cama ivyamwa bifise imbuto. Urumva nta nyama zirimwo, nta nyama yasizemwo. Muravyumva ko kuva umuntu wa mbere aremwe ibintu vyari bimeze neza cyane, kandi ibyo kurya ivyo vyamutunga. Mbere muce mwibaza nimba vy'ukuri ariko biri, irumvise ngo Adamu yamaze imyaka 930. Urumva yabuzemwo imyaka 70 ngo akwize igihumbi. Urumva ni hatari. Mugabo no munsi hamwe n'ivyo turya, naho uvyiyumvira, hamwe n'ivyo turya usanga tudashobora gukwiza n'imyaka 100. Urumva rero hariho ibintu byinshi iki gihe ca none vyankiriza amagara yacu, narirya harimo n'inyongera y'abascientist bongeramwo bigaca avyunyuka. Rero ico gihe abakurambere bacu basogokuruza batuvyaye abo dukomoka ko kera mu myaka n'imyaka ntibigeze barya inyama. Inyama zagiye kuribwa mu gihe ca Nowa kuko umwuzure wari wamaze gutatagura ibintu byose, nta kintu na kimwe cari kihari uwo mwanya. Nowa ntiyari kubaho atariye mugabo, ariko kandi urafise ingufu nyinshi, afise n'ububasha bwinshi, yarashoboye no kumumanurira amanu akameza ivyo yoshobora kurya mu mwanya mutoyi, kuko ni mu bwato yarahabaye iminsi itari mike. None rero hano turabona ayandi majambo twifashisha mu Itanguriro 9 igice ca 3, Itanguriro 9 umurongo wa 3 turageza 4, naho twumve nyine hatubwira. Haravuze ngo kandi bigendagenda byose bifise ubugingo bizoba ivyo kurya vyawe, mbibahaye byose nguko nabahaye ibimera bitotahaye, ariko ntimukarye inyama zikirimwo ubugingo bwazo, nibwo maraso yazo. Nowa kandi hano yongeye kubwibwa aya majambo ko nawe nyene ahawe ibimera. Inyuma nari navuze yuko kumbure bitari bwaboneke, ariko sivyo. Aha hariho akajambo kaje hano muri comment yanje ntikakumvikanye neza, ariko hano muri Bibiliya harabisobanuye. Na Nowa yabwiwe ko ahawe kurya
uduti twama imbuto. Kandi ibigenda byose bifise ubugingo bizoba ivyo kurya byanyu mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bitotahaye. Umviriza, ego amweretse ko ashobora kurya inyama, amubwiye ko ashobora kurya inyama nk'uko yari yarabivuze ko abantu bagomba kurya ibimera bitotahaye, imboga, ivyamwa. Nowa nawe yongera aramubwira ati naho ndaguhaye inyama nk'uko nari nabivuze imbere. Urumva, aha rero niho hatanguye kuribwa inyama nk'uko nariko ndabivuga. Ariko aratanga n'irindi tegeko, ntimukarye inyama zikirimwo ubugingo bwazo, nibwo maraso yazo. Muri iki gihe rero aba yerekanye ko igikoko cyose cipfiriye utokirya amaraso atavuyemwo. Igikoko cyose uko coba kimeze cyose, kuba gihumanye cyangwa kidahumanye, kudakwiye kukirya cipfiriye. Ni kuvuga rero amaraso agomba kubanza kuvamwo kuko nibwo bugingo bwavyo. Rero nguko uko bimeze. Reka tunyarukire mu gitabo cyo gusura mu byagezwe twumve Abisirayeli bamaze kuva muri Egiputa. Kandi ikindi gice cya kabiri gusura mu byagezwe kwari ukongera kwigisha abana bavukiye mu bugaragwa kugira ngo bongere kumenya amategeko. Reka ture mu gice cy'umunani gusura mu byagezwe umurongo w'indwi kugeza 10. Haravuze ngo gukoraho umuremyi wanyu abajanye mu gihugu cyiza, ni igihugu kirimwo imigezi, ni igihugu kirimwo imigezi n'amariba n'amasoko vyatobotse mu myonga no ku misozi. Ni igihugu kibamwo ingano na sayiri n'imizabibu n'imisukoni n'amakomamanga. Ni igihugu kibamwo imyelayo n'ubuki. 9. Ni igihugu mutazokeneramwo ivyo kurya, ntimugire ico mukeneramwo. Ni igihugu kirimwo amabuye y'urutare n'imisozi mwoshobora kwimbamwo imiringa. Muzokoma mu gahimbo mushimire uhoraho umuremyi wanyu igihugu cyiza yabahaye. Hano muri aya majambo twumvisemwo ngo ko ari igihugu cyiza kirimwo imigezi n'amazi n'amasoko vyatobotse mu myonga no ku misozi. Reka ndababwira akantu kamwe. Aho twababwiye tuti Afrika ni igihugu cyiza, igihugu intara y'uhoraho, igihugu cy'uhoraho yatoranije, kandi ngo niho yatoranije kwibera mu maheriheri. Muri ibi bihugu turimwo ntushobora kuronka ahantu wobona imbizi y'amazi ugenda uce wunama unywa amazi nk'uko tubibona mu bindi bihugu, mu bihugu vya Afrika. Mu bihugu vya Afrika akabande kose ucamwo hariya haruguru mu gasoko usanga hari imbizi, ucukuma gutyo ugakuma ivyatsi ugaca utega amazi ukanywa amazi meza, amazi y'umusarara, amazi atagiramwo n'inzoka. Ariko ibi bindi bihugu ni bidengeri gusa. Wo intara wo yigenda ukabura ahantu ubona isoko wo kwifashisha, utanywa amazi yo kwibombo, udashobora guca ahantu wanangiriye ngo unywa amazi. Ni ibintu by'ibivurugu biba bisa nabi. Ariko Afrika ni igihugu kijanye n'imvugo uhoraho yavuze ko ari igihugu cyiza kirimwo imigezi n'amariba n'amasoko. Kandi imigezi yose mito mito yo muri Afrika kenshi usanga ifise amazi meza. Ntiworeka kuyanywa uri ku rugendo ugize inyota woyanywa. Ajema imigezi y'imyonga mito mito usanga ari meza nayo nyene. Ego mugabo ibindi bihugu tubona vya Burayi n'ahandi suko. Rero
ngo ni igihugu catobotsemwo amasoko, vyatobotse mu myonga no ku misozi. Urumva ni ku misozi, hari ahantu usanga ku misozi amazi ariko aratemba pe, atari ni mu kabande ugasanga amazi aramanuka aratirika ahantu hameze nki ku musozi, umuntu aciye aho akajabuka akantu kakonga gatemba ku musozi. Urumva ni igihugu ciza koko. Umunani havuze ngo ni igihugu kibamwo ingano na sayiri n'imizabibu n'imisukoni n'amakomamanga. Rero umuntu yokubaza ati muri Afrika ivyo bintu byose biri hehe? Birashobora kuhaba, byarahabaye, hariho naho byoba biri ugasanga ntuhabona, ariko birahari. Nta Afrika nzima yobura ibi bintu biriko biravugwa ngaha. Kandi uko ubukoroni bwagumye bwiyongera niko bafise ubwenge bwo gukura no kuzimanganya ivyo bintu byo dufashije vyiza, bakaza kudutereramo ivy'iwabo babanje gushakashaka. Niho no munsi nk'ivyo bintu ariko aravuga muri iri jambo riko rirabivuga, utobonamwo sayiri, utobonamwo ingano, utobonamwo imizabibu, utobonamwo imisukoni, utobonamwo ayo makomamanga. Byarakuweho, barabijanye, baguma batwigisha gutera ibindi vy'iwabo. Ariko iki gihugu wumva abanyegiputa bari baje bava muri Egiputa, baduga ruguru hariya mu burengero, mu buseruko bw'izuba, nako mu bihugu byo mu buseruko, baduga kuko muri Egiputa nepfo hariya ruguru naho mu za Kenya, mu za Burundi, Tanzania ni mu buseruko. Rero bo hagati rero ngo hari imigezi, amasoko meza, haratobotse amazi no ku misozi. Ni igihugu rero mutazokeneramo. Urumva horatangwe kugikarifiya, nta gukena. Hari amabuye, harimo ivyo kurya, harimo n'amabuye abantu bashobora kwimbamwo imiringa. Urumva kwimbamwo imiringa, kwimbamwo izahabu, kwimbamwo amabuye y'agaciro. Nico gituma iyi Afrika ni igihugu gitunze mu butaka. Nico gituma abo bagabo bera batugwanya, batwirukako bashaka ubu butunzi. Ubu butunzi barabukeneye cyane. Hari izahabu, hari amakorta, haraba iron, hari aluminium, izo zose zuzuye muri Afrika. Nico gituma rero ababene data bandi bashaka kuza kudutwara ubwo butaka bwiza, ahantu harimo amazi aryoshe, ameze neza, y'igitangaza. Ni ibintu vyiza cyane. Kurya ni vyiza, ariko turye ivyo kurya biri ku rugero rwiza, atari ibitwononera. Rero ahambuze agace gatoyi, ariko igice kigira kabiri tuzovugana kubijanye n'inyama tukwiye kurya, ibikoko dukwiye kurya ivyari vyo. Akarorero reka njishemwo igice kimwe cyo mu Balewi, mwumvirize igice kimwe gusa cyo mu Balewi, hanyuma ibindi tuzobiganira hanyuma buke. Abalewi igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza gatatu. 11 umurongo wa mbere tugeze gatatu. Haravuze ngo uhorabarira Mose na Aroni ati, mubarire Abisirayeli muti, mu bikoko byose ibi nivyo mwemererwa kurya, mu bigenda byose byo mu isi. Igifise inzara cyose ziri n'umwanya hagati, kikagira inzara kubiri, kigatako kikuza, ico nico mwemererwa kurya mu bigenda. Hano muravyumvise ivyo Uhoraho avuze, abwiye Mose na Aroni ati bagende babwira abantu ivyo bakwiye kurya mu bikoko bigenda vy'amagurane. Ni gifise ibinono, kandi muri ivyo binono harimwo umwanya hagati.
ariko ikibabaje uno munsi usanga abantu n'imbwa zigendesha amajanja bazirya, ubuyabo bararya, icyo ari cyo cyose bararya, maze bagaca babesha ngo Yesu wabo yaragihumanuye. Je nibaza ko atari byo, ari ukubesha. Murakoze cyane abantu mwadukurikiranye.